1 はい、決定 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9Turabahaye mwaramutse namwiriwe abakunzi b'ibiganiro bya MANAAC Burundi TV. Tubabwire neza ko Ndayishimiye Emmanuel kuri micro. Turi neza na neza ku Nyabugete Beach. Murabona ko turi kumwe n'abantu bambaye imyambaro yera. Jeho n'ibyo bimenyereye mpava mvuga ngo nabaririmbye mugabo uravye no kubirenge bose nta numwe yambaye ibirato, biboneka ko bisa n'ibintu bya sport. Rero mu majambo make twama dukorana misi yose n'abanyamwuga mvabwenge, harimo inkino zitandukanye mu gisata cha sport. No kuvuga ko rero ubu tugomba tumenye mbe aba bantu turi kumwe ni bande, ariko novuga ko namenyemo umwe canke nka babiri ntazi neza. Bashobora kutubwira ivyo barimo ivyo ari byo, ariko uyu we ndamumenyereye mu bintu byinshi. Namwebwe mwama mumubona abakunzi b'ibiganiro bya MANAAC Burundi TV, tugendana dukorana ibikorwa bitandukanye. Noca ngira ko ndabibutsa mwebwe mukunda kunyumva bavuga ngo behind camera Ndayishimiye Emmanuel, ariko ubu murabona neza ko ndiko ndagaragara neza na neza kuri micro. No kuvuga ibikorwa tubikora byose, no kuvuga ko tuba tubizi. Rero reka tumuhe ikaze, tumenye nibiki turimo ngaha, nabidondore. Ikaze cyane kuri micro za MANAAC Burundi TV. Ego murakoze cyane. Nkuko mubibona turi kuri Nyabugete Beach. Izina ry'umu instructeur uno mwanya ndiko ndavuga nka ni kuri Jean Bosco, ndi umu instructeur wa Kyokushinkai mu gihugu cy'u Burundi. Style nshasha yazanywe na jewe nyene mvuye kuyisuma mu bihugu by'abazungu, aho nashoboye kuronka impamya bushobozi ya wakajishiriyo ivuga ko ndi umwana w'intare. Abasanzwe bakurikirana neza MANAAC Burundi TV, sanzwe ndi chef protocole wa directeur général w'ico kigo Maison Nationale d'Art d'Artisanat de la Culture et du Tourisme. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Murumvise neza ko n'umuntu asanzwe aramenyekanye cyane mu bikorwa vya MANAAC, akaba ari chef protocole, agendana no mubahwa cyane. Yatanguje ikigo MANAAC. Mwavyumvise neza ka nabisiguye ko asanzwe bizi ni Maison de l'Art, de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme. Murabona neza ko nibi bikorwa asanzwe ari byakora, ngira ngo nico cyatumye bakwizera kugira we chef protocole. Mu bisanzwe ntibanyizeye kugira mbe chef protocole kubera ko nsanzwe nkora sport nkiyi, ariko guprotokola navyo ni nundi mwuga mvabwenge, kuko byose umuntu biva mu mutwe. Uyu usanzwe udapanze neza ntibishobora gukunda ko protocol umuntu w'umwubaho nkujya nkuko. Hanyuma ndi mu representa ku rwego rw'isi rwa Kyokushin mu Burundi. Nkaba ndi umwe mu bawucideshi batatu bari muri Afrika. Nkaba ndi ucideshi umwe mu gihugu cy'u Burundi. Nkaba ndi ucideshi umwe mu karere k'ibihugu by'ubuseruko bya Afrika y'ubuseruko. Nukuvuga ko ndi experimente muri ndafise ubuhinga ntangere muri uwo mwuga wa karate Kyokushinkai ya Sosai Masutasu Oyama.
ni karate ikoreshwa inguvu cyane, nico gituma dukorera mu mazi nkuko muri ko murabikurikirana neza. Turiruka ku misozi, turirukanga mu mabarabara, turakorera mu musenyi kubera ko Kyokushin ivuga iti uburyo mukoramwo imyimenyerezo ngorora mubiri nibwo buryo mugiramwo amarushanwa. Nico gituma dukorera ahantu hose kugira ngo umubiri wacu umenyere kuruha, tumenyere ibikorwa by'ingufu. Murakoze. Murakoze cyane, murumva neza ko ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu byinshi cyane asiguye akamaro iyi sport ifise. Tugarutse gatoyi, mbega urugwaruka rwose tubona mwari kumwe muri sport barafise sinzi ndavyite ni ceinture, ni mikanda, nimbo bigenda gute? Ababo babitanguye gute? Wewe iyi sport wayitanguye ryari ko tubona umenga nayo magrade yose mugeze ko adasanzwe? Mu bisanzwe iyi sport ntikogwa n'uyizi, ikogwa n'uyikunda kandi abishaka. Ishaka ikintu bitishaka n'ikintu cambere gikomeye, kuko iyo ufise umwete urashika ku kintu ico cyose wifuza. Jewe karate nayitanguye mu 2005 gushika no munsi sindaheba, ndiko ndasaza ariko kandi nubundi sinipfuza guheba, nzoguma ndabirereshamwo urundi gwaruka, ndabigisha aho naciye kugira nabo bagire vision yagutse, babone kure. Mu bisanzwe ngomba ko abana buguruka mu maso, bamenye ko Uburundi atari zinga, bamenye yuko amakaritiye basanzwe babamwo hari hahandi hantu bashobora gushika bariko barakora nk'ibi bintu. Nagomba ndanababwire ko mu minsi ya vuba ngire ntangure kugendera ibihugu byo muri kano karere, hazona abaseminere mu kwezi kuza izobera i Kigali. Ibihugu byose biri muri kano karere bituzoba twahuriye aho nzo sabikanya nabo ubumenyi nakuye ahatari hake mu bihugu by'abazungu. Murakoze. Murakoze cyane. Nshaka kubaza ko nahari inyuma ndabona hariyo abantu bakuze bashobora kuba bafite n'abana wanashaka bagomba nko kungana nk'abo uravye uko bangana. Sinzi ko nabo ari abakinyi b'iyi sport, sinzi ko nabo baba baje kwifatikanya namwe mu bikorwa murimo, byo bemeza. Mu bisanzwe umwana umuraga icukunda nawe. Bamwe muri bariya n'aba sportif barakinye karate imyaka itari mike, mu nyuma barabona inyungu bakuye muri runo rukino, bacavuga bati nuko umwana nawe yoshobora gusabikanya n'abandi akiga n'ibyo ntashitse ko nawe abishikeko. Ntaho tushobora kwijana tutari kumwe nabo. Abavyeyi baraza bagashigikira abana bakaraba ibikorwa bariko barakora. Dufise ibintu byinshi cyane. Iyo turi hamwe no mu masentire, inkuru y'umwana isubira inyuma. Mwari mwabajije ngo abo bose baravise imikandara. Yego cyane. Murabona hari yera, hari itukura, hari umuhondo, hari y'ubururu, hari y'umucungwe, hari y'ugwatsi, hari yo gute twovyita, hari iyirabura, hari shokora sikirundi, numuki umwi n'uruvuvu ntumbaze. Amakurere ni menshi aratandukanye mu gihugu, hari ibyo tutazi ku isi duhurira kariko. Abo bose barazifise, zijya zera n'izambere. Iyi mikandara yirabura ni ya nyuma, ariko ntubuhejeje uragira amadani. Hariho amadani yongerako. Bajya barabiza yo bagezeko, nanje ndabizi iyo ngezeko jewe, ariko ni ku rwego rw'isi, si ku rwego rw'igihugu. Ego murakoze. Reka tuce dusaba umwe mu bavyeyi nawe tumuyagishe twumve ijambo rimwe canke abiri atubwira kubijanye n'iyi sport. Ego tumuha ikaze nawe nyene. Turabaramukije cyane, tubaha ikaze kuri mikro za MANAAC Burundi TV. Tugira tumenye umuvyeyi ninde, nawe yoba afise umwana ngaha. Murakoze. Murakoze kumva ijambo. Ciye ku mazina banyita Nzitunga Prosper, abasanzwe ndi umukozi wa leta, korera mu gisata c'imigenderanire n'andi makungu, Ministère des Affaires étrangères. Abandi umugenduzi waho. Ego abanezeye cyane, ndafise n'akana ngaha gatowe ngaha, turi kana gahungu kanje. Ego bakitwa nakone kitwa Nzitunga Gift Right, nakitse izina ry'iwanje kugira kazogumwe gakurikira umwuga wa karate. Ego
ego hanyuma twagomba tubabaze ni nakahe kamaro mwabonye muri siporo kugera naho muzana umwana nk'uyu afise imyaka mike ndibaza mukahitamo kumushyira muri siporo nabonye umenga nini yisaba ko umuntu aba afise inguvu afise andirasi. Murakoze cyane bo icyatumye nshobora kuzana umwana nk'uyu nuko naje nakinye siporo umwanya muniniya bona hamwe ndamutanguje ntevye no bangiza amakosa mugabo bitangwe hakiri kare cyane biratuma imitsi yiwe eka n'ubwenge buri developa cyane kurusha y'umuntu yamahajya yicaye muhira kandi uravye n'indero ugira siporo cyane cyane karate indero usanga yahindutse nyamba yari umuntu yaguma yerera kina gwana n'abandi bantu ivyo biravayo mu gihe ukina karate. Murakoze cyane ariko hariho kandi nashaka kubabaza nka mwebwe nk'abantu mukorana mu bwo bushikiranganje budasanzwe ndetse mwasomye bihagije ni iki motera kamo abandi bavyeyi usanga bafise n'abana bakaguma batembera muri quartier canke tuvuge mu gihugu hagati hose ni iki mubaha nk'akamo nk'impanuro kugira ngo nabo nyene bijukire guha indero iciye muri siporo abana babo? Murakoze cyane mbo impanuro notera abandi bavyeyi badashobora kubona yuko siporo ari ikintu gikomeye cyane no bantu yuko ko bahamagarira tukaza duhanura abana bakabazana muri siporo guko iyo umwana guma ayerera hari ibintu byinshi asanga ariko aranywa urumogi ibiki bitandukanye ugasanga agiye mu busambanyi ibintu byinshi bitandukanye mugo mu gihe agiye muri siporo irigisha ugasanga umwana ntakije muri ire tuhamagara rero abavyeyi yuko bakwitabira siporo na cyane cyane karate. Murakoze tubashimire cyane. Murakoze namwe. Reka niyagire na gift gatoyi. Gift ni gute? Ni sawa. Meze neza? Mwiga mu wakangahe? Mu gatanu. Mwaka wa gatanu? Iyi siporo heze amezi nkangahe wita? Nta n'ukwezi gushika ndayiki. Ko nabonye utera igifunsi nyene bidasanzwe. Bimenye mu mwanya mutoyi? Wamaze no guca isentire? Uyumva gute uri nko mu rundi rwaruka rumaze kubona ko umaze kubukina siporo haba ku ishure canke muri kazi? Niyumva neza. Nk'akana kagufinishije ntiwamushaka gucuga kubita umugere? Oya. Niki byagufashije uravye imyaka wari umaze utaratangura gukina siporo nk'iyi inyifato warohora ufise hari ikintu waba warahinduye? Wahinduye nk'iki cyo warukora? Gukora ibikorwa by'umuntu. Ntavyo wahora ukora ubwa mbere ariko urabikora? Abandi bana ubwa mbere ntimwahora mushwana? Byarashika mugashwana mushwanye mwaragwana? Mushwanye mwaragwana? Ariko ubu naho kuzi kugwana neza ahubwo nagira bice bigenda gute ntibakubita uvyihoza gute kandi ndabareka nayo gukubita kakubabaza uramura ndamubwira ndekaje service umwanya wo gute none kuzi gutera ingumu uzi gutera umugere ubikoresha ryari bizokugirira akamaro bizongera akamaro mu gihe yoba nk'abasuma gute no kuvuga umwansi nk'umugwa cyo mwibuka. Reka tugushimire cyane. Sawa ngaruke kuno mushefu wabo kugira ngo tutere turangiza ikiganiro. Turabona neza ko murarera abana kandi bariko baca ubwenge cyane kandi inyuma yo ngaho hariho numwe mu bandi bakinyi mbona ko nawe nyene adasanzwe. Reka tumuhe ikaze murabona ko ari umuntu nawe nyene ameze nk'uhumuye. Reka tumwakire tumenye ninde. Jewe nitwa Ndayisaba Celestin nk'abasanzwe n'umuntu akunda runo rukino rwa karate cyane naruhereye kera cyane mu 1995 Gihumbi kimwe n'amajana 1995 nari mfise imyaka 7 y'amavuko. Urumva ko wewe nawe udasanzwe kandi ufise isentire babuze ko ari ya nyuma. Ibi bikorwa ubona bimaze kukugirira akamaro kangana gute kuva ico gihe cyose gushika aho ugeze no munsi? Nibaza ko nawe ushobora kuba ufise mbere n'abana bakakwegera ku myaka yiwanje. Murakoze cyane. Mu bisanzwe novuga yuko ubuzima ndiko ndacamwo kuva ntango urukino rwa karate mbona ko urwo rukino ariko rwatumye nshobora kubana n'abantu muri societe neza. Ingingo fata z'ubuzima zifatiye ku rukino rwa karate hanyuma ngira ko mvuga nti twisunze imico y'abantu kubera urukino rwa karate rwatanguriye muri Aziya muri Japan twahora dukina andi mastile
twaratomboye rero haca haza umuntu yatembereye ashaka guhuza amastile yahora ngaha mu Burundi surtout nka stile ya Shotokan abakina stile ya Wadoriyo abagira stile ya Taekwondo nibaza ko misozi zo twegeranya tugafata imico y'ibihugu vyo muri Azi kwera murabona yuko batejwe imbere na nivyo bitari zari martiaux cyane cyane mu Bushinwa no mu Yapani uyu mugenzi wacu mu entraîneur wacu aheruka kuja kurahorayo ubumenyi. Murakoze cyane tubashimire mbe niki woha nk'akamo abantu bo kuyimyaka yawe imbere ari sawa mwana wose duharage duhiye muradutamira none nk'umuntu akuze afise nk'imyaka 30 40 arashobora gukina runo? Yego cyane ni umuntu afise imyaka irenga 50 ashobora gukina runo rukino kubana urukino rusaba yuko umuntu yitanga hanyuma barafasha kunonora imitsi hanyuma runo rukino benshi barufata ko rutari bafata ko ari urukino rwigisha ibintu vyo kugwana mugabo n'urukino rwigisha ibintu vya kunonora imitsi mugabo agashiramwo n'ivyo kwivuna. Rero ku bantu bafite imyaka iteye kuri 50 n'iyindi ndafite uburorero bwinshi batanguye bashoboye gukina. Hanyuma turafite ihangiro muri Kikoshinkai inkino zari zihasanzwe za karate amaklube ya karate rahasanzwe karate bakinisha hagakina ushaka ashatse agahagarika amaklube ntakomere mugatwe dufite ihangiro yo gusansibiriza ku rwego rw'igihugu rurukino rukwire imitumba yose yo mu Burundi abagwigisha barahari kugira ngo abarundi benshi bahari bakiri bato kugira ngo dukingire abana ingeso mbi vy'amatabi n'ibindi bintu bitera urwaruka kugira ngo bakenere n'urukino rw'urukino rw'inkinzo kondera urwaruka. Hanyuma dusabana ko mwe mushika kure mudushikijwe kure ajya programme ya EPS yo mu mashuri guhera muri primaire mudusabira kombure leta ikazofata igashiramwo urukino rwa karate kome programme yisanzwe y'igihugu ya education kugira ngo twisunge ijya mico myiza y'abayapani n'abashinwa yatumye ari igihugu giteye imbere ku isi mu vy'ubutunzi. Murakoze. Reka tubashimire cyane. Murakoze gushima. Mwumvise abakurikirana MANAAC Burundi TV ibiganiro vyacu yuko aba bakinyi b'urukino rwa karate hari hivyo basaba leta na cyane cyane mu bushikiranganje bw'indero yuko boshiraho programme yi sport. Reka mu kurangiza iki kiyago twerekereze kuyu mukuru w'umugwi w'i sport nawe ngira ngo kumbure hari hico atera nk'akamo haba leta ariko tubanje guhera bien sûr duhere kuri ku muyobozi wa MANAAC Burundi agire ica mushikiriza nk'akamo hanyuma aterera agire ica aterera mu mugwaruka rutijukira inkino imico kama n'ibindi nabo nyene agica babwira. Ego murakoze cyane ubwa imbere ya byose yo kugira ngo ngire ico nshikirije umwubahwa cyane Directeur General wa MANAAC Burundi yanaturungikiye abadufasha kugira bigende neza ibikorwa vya MANAAC departement imwe y'ugwaruka n'inkino iri muri MANAAC isanzwe irongowe na jewe nyene dushobore kushikiriza ivyiyumviro bivuye mu bavyeyi bivuye mu bakinyi. Ubwa mbere nagomba ko mu ntiza amashimu mu mukengurukire cyane deje wa MANAAC Burundi. Niteka ntangere kubona dufise umwubahwa Directeur General wa MANAAC Burundi Engineer Niyukuri Libe ariko arabica bigacika mu ntara zose aragendera abanyamyuga mvabwenge. Murabona nico gituma mu ntara ya Bujumbura isanzwe twagwa na Madame Irimine niyo kindi murabona ko natwe baje batugendera kugira ngo barabe abari muri Kyokushinka ivyo bariko barakora ico bipfuza ku gihugu. Umwubahwa Deje arashika kure cyane abashikiranganje bama ministère atandukanye abari muri solidarité muri ministère ya education jeunesse culture hose na sport yama ari karabagendera bama bariko bariga ku migambi yoshobora guteza imbere urwaruka namwebwe murimwo bisigura iki uko karate yari isanzwe kinwa aha mu gihugu iwacu yari sport yo kubiricuya mugaheza mugataha kujya ibijumbu n'ibiharagi ivyo byo biraboneka nawe bikaba biheze bababwira ngo ejo muzogaruke ariko muri MANAAC Burundi bagomba ko umunyamwuga mvabwenge nawe atungwa n'ingabire yiwe
nkuko nanje maze kurira indege nkurira Ethiopian Airline nkurira Turkish Airline nkurira Emirates Airline namwe abakarateka muri kiri hasi ndabatera intege mukine cyane muzoshobore kuzunguruka mu bihugu bitandukanye by'isi mu migabane itandukanye gutyo novuga ko ari kimwe iyo uhuye n'abantu bakavuga ururimi mu bisanzwe ururimi na kameremere k'umuco la langue est une lame de la culture niko bimeze no mu Burundi uri ubanye n'umurundi ucumenya biciye mu mvugo yiwe uramenya n'umuco w'umurundi uko ameze ivyo akunda n'ivyo yanka kahise k'igihugu kari mugo rurimi ivyo bakunda kwitiranya nibi na biriya biri mugo rurimi nk'akarorero mu Burundi turakunda inka bavuze ngo ujya muntu ngo asa n'inka n'imirima ngo nimeze nk'inka n'imirima Kiyokshini ama club azohora ategura imigambi nico gituma hari amabanki y'ugwaruka bashobora kudushigikira mu gihe twateguye umugambi neza wanditse tugaca duhereza directeur general wa MANAAC Burundi ari kumwe na chef wa marketing muri MANAAC Burundi bakadushikira kure imigambi yanyu ikaba finance mukareka gutamba mwirorera mu nyuma muhejeje gukina mukamenya muti ari amata hagize umuntu agwara turashobora kumushika ko bikagenda neza atari muri ubumwe bukabandanya tukicara hamwe tugasangira ikivi n'ikiyago amasaka amahoro amasaka byose n'amasakrament kuko mu Burundi dusanzwe dufise umuco mwiza wo gusenga n'abasenga kiranga barahura bikagenda neza ndetse twebwe dusenga Imana data rugira byose iri mu ijuru hanyuma karate umuntu agira indero umukarateka abafisi yashika uvuga uti ntashitse kuri ririya hangiro ntibikunda umukarateka tubigisha gusenga nico gituma mu Japani bavuga hitotsu warewa shishinore mashi kakofu batsushingi wokiwa merikoto iyo ni kuvuga dojo kuni dojo out we will train our heart and body for a human shaken spirit biri mu Japani bikaba mu Congereza tubishize mu Kirundi tuvuga yuko dutegura umutima n'umubiri umubiri ukomere tugomba la jeunesse abantu bakomeye mu bisanzwe igihugu gitegerezwa gukomera kuko gifise abajene ni san shi go rock hichi hachi kyo ju hichi ni san shi go rock hichi hachi kyo ju gutyo so usanga mwarakomeye inzoka ziga bari actif bari kubikorwa bavyumva igihugu gifise ugwaruka rw'inguvu igihugu kiba gifise inkinzo abakigwanira muri kahise ko Burundi hariho bamwezi gisabo hariho bantare rugamba hariho abitwa babihome uno munsi mu Burundi turakeneye abantu bo kwitangira igihugu abantu bokora bikagaragara nka kujya kwa rondeye kwikukira kw'incungu y'u Burundi kw'incungu yo kwikukira ko Burundi umugani wa Rudoviko rwa Gasore nka kujya kw'incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye mu Burundi turagomba abantu nk'abo bafise esprit ya patriotisme atari mu majambo ariko mu bikorwa uno munsi turagomba ugwaruka rw'umuco kandi ugwaruka rw'akaranga ntitugomba imvuyo ntitugomba abanywatabi urumogi abasambanyi tugomba abantu bameze neza dinye dino kandi igihugu gice kigira iteka murakoze tubashimire cyane uyu Jean Bosco ni yukuri arongoye uyu mugwi ukina sport bita Kyokushinkai akaba ndetse ari watwara departement ya sport muri MANAAC Burundi tubashimire cyane rero mwese mukurikiranye kino kiganiro murumvise ivyo bavuga murumvise ivyo baha nk'impanuro yaba kugwaruka yaba ndetse nico basaba kubabijejwe kugira ngo iyi sport ishobore gutera ije imbere kuko ishobora no guteza imbere igihugu ndazi neza ko mwene izi nkino yanabivuze ko bajabuka ibihugu bagiye mu marushanwa ivyo byose biba ari kuduza ibendera ry'igihugu turabashimiye cyane rero mwese mukurikirana ibiganiro bya MANAAC Burundi TV mwari kumwe na Ndayishimiye Emmanuel kuri micro mumumva kenshi inyuma ya kamera reka tubabwire duti gira subscribe canke mufyonde kuri sabone ngaho hepfo ku gakengere muca mubibona barangiza bavuga ngo oso sinzi ko bagira uko sinzi ko mudusubiremo gatoyi oso
ya ciao ciao yari ndayishimiye Emmanuel.